Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'umuhuza TV. Ndaguhaye ikaze aho woba uherereye hose muri uyu mwanya, turabandanya kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye biriko biravugwa cane kuri uyu wa Mungu. Ndaguhaye ikaze kandi ndakuramutsa aho woba uherereye hose abadukuriki bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, mu bisagara no mu ntara. Ndabaramutsa bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi, abari ngaha ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'ivyo dushikiriza. Hari amakuru turaza kugaruka ko havugwa cane ugateka kaze na muntu hamwe n'umutekano. Hari vyinshi twabaronkeye muza gukurikira ku buryo bw'idonido. Germain Tangishaka ngo ntashaka kuvuga iyo afungiye Pastor Samuel Mukeshimana. Uko twabivuze ku munsi w'ejo, Pastor Samuel Mukeshimana rongoye ishengero rya Elayoni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yarafashwe hirya yejo ubwo hari ku itariki 8 kwezi kw'icenda 2023 n'abantu batari bamenyekanye bamukuyaho afyaturira amatafari muri village ya gatanu ku Mpanda. Tubabwire ko Pastor Samuel Mukeshimana ariwe yari umugenzi wa Alain Guillaume Bunyoni. Twaraye turonse amakuru yemeza ko Pastor Samuel Mukeshimana yafashwe n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Bubanza Germain Tangishaka, ariko kizubu ntavuga iyo amufungiye. Abamuhamagaye bamubaza iyo afungiye uwabo. Germain Tangishaka yabishuye ko iyo umuntu afashwe acaja gusambishwa, basanze yera ararekurwa, ngo basanze yagira icaha bakamujana muri parike. Imvugo yiwe ntitomora kari we yafashe Pastor Samuel Mukeshimana, ntitomora niyo yagiye kumufungira mu gihe abaryango bamubuze mu burisho bwose bw'ibubanza. Tubibutse ko Pastor Samuel Mukeshimana ari umupastor asanzwe yegereye cyane umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni, kugena ayishengero rya Leon ryafatwa nk'ishengero rya Bunyoni. Kugeza ubu abantu benshi nibazi ko hariho isano hagati y'ifatwa rya Pastor Samuel Mukeshimana n'ifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kugaruka kuri uwo Germain Tangishaka. Ese yo bagiye kuba icamamare gishasha mu kunyuruza abantu mu Burundi? Zina ryiwe ntiryari rimenyerewe. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Amakuru mpejeje kubabwira mu buryo bw'ipfunyapfunya siyo tubafitiye gusa, muraza gukurikira kandi ku byinshi kubirabana na Desire Sindayigaya. Nawe rero yoba yaranyurujwe n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi muri modoka ya kamyoneti Toyota Hilux double cabine y'ibiyo bitabona. Navyo bikaba byarabaye ku itariki ya 6 kwezi kw'icenda 2023. Turaza kuyibagezaho mu kanya gatoyi inyuma yeyi irabana na Germain Tangishaka. Germain Tangishaka amaze igihe gito awuhawe kurongora iperereza mu ntara ya Bubanza, aho yasubiriye amazina y'ivyamamare nka Jove Cishahayo na Venami Buntu. Yoba nawe ashaka ko izina ryiwe ryandikwa mu vyamamare mu kibi. Abamaze kunguruza bavuga ko agendana inkoho ya Kalashnikov AK47 hamwe n'amaguru iyo ariko aranyonga imodoka. Bidotahuritse kuko ishobora gutuma agira isanganya kumbure kugira akangane bamutinye. Washokanye aramuha inomero yiwe ya telefone, haraho yivuga uwari. Mu ndwi imwe gusa havugwa abantu babiri bahagaritswe nk'abanyurujwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bose mu guhagarikwa harajamwo urwenge nta nguvu za ashiramwo. Bahamagarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi bari mu modoka kamyoneti double cabine Toyota Hilux y'ibiyo bitabona, bakamera nk'ababaganiriza, bakinjira imodoka bakaba baragiye. Imiryango isigarira rondera hose ikabura. Nivyo vyabaye kuri Desire Sindayigaya ku wa 3 no kuri Pastor Samuel Mukeshimana ku wa 5. Hamwe Germain Tangishaka gahakana ko atabahagaritse, ahandi agatanga inyishu zitemera kandi zidahakana. Germain Tangishaka guhagarika bikekwa ko icaha birasanzwe, ariko kubafungira hatazwi, kutamenyesha imiryango aho ababa bafungiwe, utavuga icaha umuntu akurikiranwa ko, kudahana umunyororo, uburenganzira bwiwe bwo kubazwa ariko n'umushingamanza wiwe n'amakosa akomeye.
byiza wovuga aho abo bantu bafungiwe hageze ikibashikira kibi canke bakaburwa irengero bizoja ku gatwe kiwe, ntabwo ari iteka uwo azoba yambaye nahinduka icamamare nukibi. Hari n'ubundi yasa n'uwatanguye neza nanone biriko birayangara, ni Colonel Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati. Ikurwa rya Colonel Alfred Museremu muri Mukakaro 2022 yari ryazanye agahengwe kuva muri Nzero 2023 byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero biriko biratera bisubira gukomera. Ni yisubire ko uwo Germain Tangishaka agarukiye mu ntumero nziza yari yatanguranye ngo nta teka riri mu kwambara amarira n'imivumo y'imiryango, Imana ngizohora abayo. Igihanga kugeza ubu nta gakuru ka Desire Sindayigaya nawe bivugwa ko yoba yaranyurujwe n'uyo yitwa Germain Tangishaka. Kuva ajanywe n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi bari mu modoka kamyonete Toyota Hilux double cabine, ubwo hari kuwa gatatu ku itariki ya gatandatu. Desire Sindayigaya nawe ntarasubira kuboneka. Ni umuganga w'ibitunga canke veterineri aba aho bita muri SRD muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Sanzwe ari n'umworozi afise iraro ry'inka iburinga muri komine Gihanga. Ku wa gatatu yafatiwe muri pharmacie veterineri y'Iburinga aho yaragiye gutora umuti w'inka. Bamujanye rero bigize abashaka ko abavurira inka, abibo bararindiriye kugaruka barabura. Bukeye harakwiragijwe bihuha bivuga ko Desire Sindayigaya yarekuwe, abiwe bamenyesha ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Twibutsa ko ku wa gatanu hafashwe nk'uko nyene Pastor Samuel Keshimana Twayishengera Lion Gihanga, kandi nawe nyene ntaramenyekana aho afungiwe. Ikimaze kumenyekana nuko Pastor yafashwe na Germain Tangishaka arongoye iperereza mu ntara ya Bubanza nkuko twabibabwiye. Mwumviriza rero vyinshi kuri uyo Germain Murantunge kuri uwo Germain Tangishaka, ariko yikekwa ko ashobora gukora ibibi byinshi kurusha abantu boba baramubanjirije. Ni nako kandi mu yindi nkuru mwomenya tugira tubibutse Jerome Niyonkuru akwije iminsi 38 mu munyororo w'akarenganyo. Rero akaba hari wa mupolisi yagaragaye masana ariko avuga abapolisi barya ibiturire ntaco yabeshemwo, yabasavye kuvavanura n'ibiturire bakagaruka ku Mana. Majambo yavuze ni nayo mukuru w'igihugu nawe adasiba akuvuga, kabaja gusenga ntibamwibagire kumushira mu bisabisho vyabo. Windi mwomenya guhera ku munsi wejo ku itariki ya 11 mu kwezi kw'icenda 2023 ategekanijwe isuzuma ry'amatongo yose ari ku mutumba Rukoba ya komine Gitega mu ntumbero yo gutegura igikorwa cyo gutunganya neza amatongo viabilisation ari ku mutumba Rukoba wa komine Gitega. Bene gihugu bose kuri uwo mutumba barafise amatongo baramagarirwa kwishikira gusuzumisha amatongo yabo kuva kuri uyu wa 11 kwezi kw'icenda 2023 bibamenyekanije impapuro ndangatongo. Ico gikorwa kizorangurwa n'abakozi b'ibigo obuhakijejwe gutunganya neza ibisagara mu ntara ya Ruyigi. Za nka zikwega ibikoresho vyo kubaka mu Kinyinya ntizigifungurirwa bishemeye. Izo nka zo zishomba ibikoresho vyo kubaka mu Kinyinya ziramenyerewe cane, mbere unazitangariye baca bamenya ko utari uwaho. Ariko rero muri iyi minsi ngo ziragaburirwa ubwatsi, kandi byari bimenyerewe ko bazicumbira ubugari canke bakaziha bijumbu zihekenya, gutyo zikaba zikuye agatuguta kuko zivyukiye ku kazi saha 11 y'agatondo. Uko nihora zikora zikwega kabiri nk'isaha zitatu zikabona kuja kurisha ubwatsi. Habajijwe igituma zitaronka ivyo vyunganira mubiri ubugari canke ibijumbu, bene zo bavuga ko batakibona masoko ivyo bazifungurira, ari naho bikaboneka ku biciro birenze. Kiro c'ifu kigurwa amafaranga 2,000 vy'amarundi, nayo bijumbu vyo ngo n'abantu bakwigwa, kandi agasero rukagurwa ayababa 20,000. Mumenya ko izo nka uravye akazi zikora zinjiza amafaranga ari hagati y'50,000 vy'amarundi n'70,000 ku munsi, bikabibonwa nk'uburyo bwo kwiyungunganya busumba amabene kuko zo zitarinda ibarabara rimeze neza. Ayo ni yindi inkuru yari igezweho. Ni mu gihe kandi bidandazwa vyononekara n'ingoga
bishoka hanze canke vyinjira mu Burundi vyarateguriwe ikibanza co kubibika neza ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Icegera c'umukuru w'ibanki y'isi muri Afurika y'ubuseruko n'ubumanuko Victoria Kwakwa ari kumwe n'umushikiranganji vyajejwe harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere baragize urugendo ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aho baraba inyubaka iriko iraherahezwa zokanyisha ibifungurwa, imiti n'ibindi bidandazwa bipfa n'ingoga. Inyubako rero yubatswe mu mugambi wa PDLE ni projet de développement local pour l'emploi ufashwe mu mugongo n'Ibanki y'Isi. Marie Chantal Nijimbere akamenyesha ko iyo nyubako izogira akamaro kanini cyane ku gihugu c'u Burundi kuko izofasha kongereza urudandazwa rw'ibidandazwa bishoka hanze bipfa cyane cyane ivyamwa, imboga, amafi, imiti n'ibindi kuko ifise ububiko bukanyisha ku ngero zitandukanye. Kagira ati iyo nyubako hanini ije gutera intege gisata c'abikorera utwabo kuko ari bo bazoyikoresha cyane, kongera igatera intege umurimyi kuko izobije kumuha akaryo ko gushobora hanze ibidandazwa vyiwe bitarinze kugira ingorane canke ngo bipfe biciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ange Sierra Niragira yaronse umudari wo mujumbu mu rukino rwa judo mu higanwa rya Afurika ririko ribera muri Maroc. Umwigeme ntariko aravyorosha muri judo nyuma yo gutwara imidari biri mu nkino zo muri Francophonie ziheruka kuba muri Republika Intwaro Rusangi ya Congo. Ange Sierra Niragira akaba yaronse yundi mudari w'umujumba mu nkino zo muri Afurika ziriko zibera muri Maroc. Hari n'umunsi mukuru rero wahariwe ubutabazi bw'ibanze mu Burundi, ukaba warabaye ku munsi w'ejo igenekerezo ry'icenda Nyakanga. Umuryango utabara imbabare mu Burundi Croix Rouge Burundi waramutse uhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi bw'ibanze ku civugo ubutabazi bw'ibanze mw'isi ya none. Kw'isi yose uwo munsi ukaba uhimbazwa ku wa 2 Nyakanga 2023. Dr Desire Habonimana akaba ari umuhinga muri ubwo butabazi yaboneye akariyo ko gushira habona application bise First Aid in Africa izofasha abanyagihugu kwiga ubwo butabazi bifashije telefone zabo ngendanwa, ongera yerekana ibitabo n'ibikoresho bakoresha mu gutunga ubumenyi bujanye n'ubwo butabazi kuko ngo ntibo bwigishiriza ku bantu bakomeye. Yerekanye n'uburyo iyo application ikora. Edouard Nyandwi umuyobozi w'ivyo kwiyunguruza hagati mu gihugu yashimye umuryango utabara imbabare agira ati hamwe ubwo butabazi bw'ibanze bwo kwiragira hose bikamenya umunyagihugu ari we wese ko vyofasha kuko hari igihe haba impanuka ugasanga babijejwe bagiye kuhashika ibintu vyabaye naho. Umuyobozi w'ikigo gitabara imbabare mu Burundi Christine Ntahe yashimye abitavye ivyo birori, yongera asaba abo bahinga ko ubwo butabazi bushishikara babwigisha bakabukwiragiza hose no mu hagati mu gihugu mu buryo buri urugo rwose ruba rufise umuntu azi ubwo butabazi. Yongera agira ati ubutabazi ntibuje gukuraho inyigisho zahora na zone zabandanya ni naho izogira akarusho gusumba. Twabamenyesha ko ibirori vyasuzereye no gutanga impamyabushobozi canke certificat ku bari bamaze igihe bariko barakarahirizwa ubwenge muri ubwo butabazi. Aha mpereje aya makuru banywanyi bacu ndasubiye kubakengurukire cyane ko mubandanya kubana natwe muze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kure. Jona kuri subscribe canke s'abonner ni utari wavyo ndakwibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Imana bahezagire.